Abarundi barayamaze ngo ico utazi urabaza. Benshi bakunze kwibaza bati mbega nizahe ntara mu gihugu cacu c'u Burundi zivamwo impano zitandukanye. Turavuga abapapa canke abamama, abasore canke abakobwa, abatama canke abatamakazi, turavuga n'abana. Mbega n'ivyahe bintu vyakozwe cane n'izo ntara bikinjiriza amafaranga igihugu. Uyu munsi nabateguriye intara 10 za mbere zifise abajene bafise impano nyinshi zitandukanye. Mubane nanje tugenda akantu ku kandi murashobora gutahukirwa. Je mugiye kubana nitwa Ilbe Gomez, nayo channel yanyu ni BNB yacu. Mukore subscribe kugira tuzohore tubana buri munsi. Mutange iciyumviro muri commentaire canke muvuge intara muherereyemwo. Ushobora kugira like canke partage kugira bishikire inshuti zawe zose. No munsi turagenda duhera ku mwanya w'10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Aho ku mwanya w'10 twasanga intara izwi cyane nka Muramvya. Intara ya Muramvya akaba ari imwe mu ntara muri kahise zabayemwo abami benshi. Muri iyo ntara ya Muramvya abantu benshi dufatiye nko kugwaruka canke abantu bisumbiye gato, ikintu hanini yababazi ko abanyamuramvya bazi amateka y'igihugu cacu c'u Burundi cane. Ikindi kintu ushobora kumenyera ku banyamuramvya, abanyamuramvya hakunze kuba hava abadandaza keshi na keshi. Intara ya Muramvya akaba ari imwe mu ntara z'u Burundi zifise impano nyinshi zitandukanye. Hakaba harimwo benshi bazi gukora utuntu dutandukanye nk'utugenegene. Turavuga abakora ibintu bijanye imiduri, imyironge n'utundi tuntu dutandukanye. Turagenda ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 turahasanga intara nziza ya Bururi. Intara nziza ya Bururi nayo akaba ari imwe mu ntara zo mu Burundi zifise abantu benshi bakora utuntu dutandukanye dushobora kwinjiriza igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abanyabururi bakaba keshi na keshi bakunze kuba babarizwa mu bucamanza. Akaba ari abantu keshi bakunda kwitaho ibintu vy'amategeko. Ibururi turongera tukasanga cane abakinyi ba basket. Abanyabururi, abahungu canke abakobwa n'abantu bakunda kugira impano zo gukina umupira w'amaboko uzwi cane nka basket. Ikindi Ibururi dukunda kuhasanga, turakunda kuhasanga abanonotsi canke abirutsi bazi kwiruka cane. Bikavugwa yuko babishoboye gose kuko benshi baba bafise amaguru maremare. Abanyabururi kenshi bakunze kuba biruka cane. No muri basket bakaba baparticipa kenshi kabaho. Turagenda ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 turahasanga intara ya Muyinga. Intara ya Muyinga nayo akaba ari imwe mu ntara 10 za mbere mu gihugu c'u Burundi gifise ibintu vyinshi bitandukanye vyinjiriza igihugu. Abanyamuyinga tukaba dusanga keshi na keshi bakunze kuba abadandaza bakomeye mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikindi kiranga abantu b'Imuyinga, benshi barakunze kuba bimba ibintu bijanye n'ubutare. Turavuga nk'inzahabu. Imuyinga harakunze kuba hava abakinyi b'umupira. Imuyinga akaba ari imwe mu ntara nayo ifise ivyiza vyinshi biturukayo. Turagenda ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turahasanga intara nziza ya Makamba. Intara nziza ya Makamba nayo akaba ari imwe mu ntara 10 za mbere mu gihugu c'u Burundi zivamwo impano zitandukanye. Mu ntara ya Makamba turahasanga cane abantu b'abadandaza. Badandaza kandi bakinjiza cane. Mu ntara ya Makamba turongera tukahasanga cane abantu basohoka igihugu bakagenda kuronderera hanze y'igihugu kandi bakaguma bakora rwa rudandazwa. Barakunda kuba biryohera gose. Ikaba ari imwe mu ntara yigeze kuba ifise
abaririmbyi batari bake mu gihugu cacu c'u Burundi. Intara ya Makamba irakunze kuba irimwo abafournisseur b'imiduga n'ibindi bintu bitandukanye. Turagenda ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga intara ya Bujumbura. Ushobora kwibaza nti kubera iki intara ya Bujumbura ije ku mwanya wa gatandatu? Intara ya Bujumbura akaba ari imwe mu ntara zo mu Burundi zifise impano nyinshi zibaho, aho ushobora kwibaza ko yonagirwa n'iya mbere, ariko intara ya Bujumbura ishobora kuza mu kibanza ca mbere kuko vyinshi mu bikorerwa muri izo ntara zose zibaho bikunze kuba bikorerwa mu gisagara ca Bujumbura. Ariko iyo ntara icifatwa nkaho ari umugwa mukuru w'ibintu vyose bibaho mu gihugu. Iyo ntiza gufatwa ko ari intara ya mbere, nico gituma yagiye kuba ku mwanya wa gatandatu. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga intara nziza ya Ngozi. Intara nziza ya Ngozi keshi na keshi ikabivamwo abantu bakunze kuba abafotografe, aba director, turavuga n'abakomedie keshi na keshi. Intara ya Ngozi irongera ikaba irimwo abadandaza. Turagenda ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga intara ya Karusi. Intara ya Karusi ikaba ikunze kubamwo abigisha keshi na keshi bigisha mu ntara zitandukanye z'igihugu, mu mashuri abanza canke ayisumbuye ndetse no mu ma universite. Intara ya Karusi ikaba ari intara ikunze kuba ivamwo abanyeshuri b'incabwenge keshi na keshi. Abanyakarusi bakaba biga cane. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Twongera twibutsa abantu batarakora subscribe kuri no YouTube yacu, bakore subscribe, batanga iciyumviro muri commentaire, bongere babisangize n'abandi mu gufyonda kuri partage cyangwa share. Ushobora gushirako na like kugira muzohore mubona ibiganiro bishasha. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga intara nziza ya Kayanza. Intara nziza ya Kayanza akaba ari imwe mu ntara zo mu Burundi zikunze kubamwo cyane cyane amahinguriro. Turavuga amahinguriro akora ibirato, amahinguriro akora amaji, amahinguriro akora ibinyobwa vyambiye. Intara ya Kayanza keshi na keshi turakunda kuyisangamwo abanyamuziki. Akaba ari iyo ntara ya mbere mu gihugu c'u Burundi ivamwo abanyamuziki benshi muri uno mwaka turimwo. Mu Kayanza turakunze kuhasanga aba createur b'utuntu dutandukanye. Turavuga nk'abakomedie n'utundi tuntu bakoresha kuri social media. Mu ntara ya Kayanza hakaba hava nabo benshi bakunze kwita abakoneseri b'impuzu, bakrea utuntu n'utundi ku bintu bijanye na fashion. Turagenda ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga intara ya Cibitoki. Intara ya Cibitoki nayo ikaba ikunzwe kuvugwamwo uburimyi, ubworozi n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye. Abanyacibitoki bakaba bakora ubugenegene butandukanye. Abanyacibitoki barakunze kuba abakomedie kenshi na keshi. Abanyacibitoki akaba ari bamwe mu bantu binjiza nabo amafaranga menshi mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga intara izwi cyane nk'umugwa mukuru wa politike. Turavuga intara ya Gitega. Intara ya Gitega nayo akaba ariyo ntara ya mbere mu gihugu c'u Burundi ivamwo impano zitandukanye. Turavuga nk'icambere na mbere intara ya Gitega muri kahise. Intara ya Gitega niyo ntara ya mbere yatanguje ibintu bijanye n'ingoma z'u Burundi. Ivyo bikaba vyandikishije amateka ku isi yose. Intara ya Gitega niyo ntara yashoboye kwiga gukora ninde akaba ari imwe mu bintu biha ishusho nziza igihugu cacu c'u Burundi. Twibukanya ko intara ya Gitega ariyo yashoboye gukora iri drapo mubona ryacu y'igihugu cacu ciza.
rikaba ryakorewe hariya Igiheta, akaba ariho hakomoka na Ninde, akaba ariho hakomoka kandi n'Ingoma. Tukaba twongera twibuka ko intara ya Gitega ariyo ivamwo umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Intara ya Gitega ikaba ifise ivyiza vyinshi. Twongera twibukanya ko intara ya Gitega irimwo uburimyi, ubworozi n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira subscribe, mutanga n'ivyiyumviro muri commentaire. Je twabanye ni Twaide Gomez. Imana ibahezagire. Ciao ciao.